Abenshi bumvise yuko igisigara ca Uvira gifashwe ucumengo imigwano isa niyirangiye neza na neza ngaha muri Sud Kivu, ariko twababwira yuko imigwano itarangiye ahubwo yabaye nkitangura. Twababwira yuko kuri uno munsi w'Imana w'igenekerezo rya 14 inyeshamba zigera 40 zashoboye kuba zihitanwa n'imigwano yabaye uno munsi, aho coalition ya FARDC yashoboye kugaba ibitero bikomakomeye ngaha muri Rwinsankuku ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa turaza kuyaga no kubijanye n'imodoka zitari zike z'inyeshamba nazo zashoboye guturirirwa muri no migwano, tutibagiye yuko umukuru cyangwa umugabisha w'ingabo generale prime niyo ngabo yasiguye inyamukuru icatumye ingabo z'u Burundi ziva mu gihugu ca Kongo, atari kubera zitsinzwe ahubwo bifise impamvu byatumye izino ngabo z'u Burundi zikugwa mu gihugu ca Kongo ku bwumvikane cyane ku masezerano yabereye Washington. Ibi twayibateguriye mu kindi kiganiro tubaza kubibaha, tubabwire uko ibintu vyifashe muri rusange. Muhari w'inyeshamba mu23 urakomeza gutunga agatoki igihugu cy'u Burundi yuko arico coba kiriko kirakoresha ikibuga c'indege ya rapport international Merikiro ndadaye kugira ngo bashobore kuba bariko baragabwa ko ibitero bikomeye cyane muri ibi birindiro canke muri bino bice ano marokalite n'amateritware zino nyeshamba za RDF zashoboye kuba zigarurira mu buryo bweruye na cyane ngaha muri Sud Kivu. Ariko imbere yuko twinjira amakuru yacu nyezina tubabwira uko byifashe muri Uvira, uko ibintu bidasanzwe no babwira ko muri Uvira imigwano ikibandanye twaza kuyaga mwana makuru. Ariko imbere yuko twinjira mu idonido reka manze ndamutse cyane mwebwe bese dukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, mu Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Zambia, abari muri Angola, reka abari muri Afrika muri rusange mwese mwumva runo rurimi rw'ikirundi, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Ikareka tubabwire mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko muradukurikiranako. Amakuru dufise nuko muri Sud Kivu ibirindiro vy'inyeshamba M23 RDF twigwaneho vyarashwe bikomeye, vyarashe biragirwa umuyonga, ndetse abari hafi batubwiye yuko babona umwotsi ahaneza na neza mu birindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda RDF zari ziri ngaha muri Rwinsankuku. Ati vyagenze gute, barashwe mu buryo buhe, vyatanguye gute? Amakuru duse nuko kuri uno munsi masaha ya gatondo SI 25 ndege ikomeye cyane y'intambara y'igihugu ca Kongo, aho yashobora kwibasira mu buryo komeye bino birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF, maze baza kubarasa bikomeye. Amakuru dufise nuko inyeshamba zigera kuri 40 zaciye zihatakariza ubuzima ata minota na mike ihaciye. Tubabwira yuko ivyo birindiro byashoboye guca bishwanyaguza, ndetse haraturirwa n'imodoka zitari nke zizinyeshamba za M23. Amakuru dufise nuko barashwe bikomeye n'aba FARDC bo mutima bafadikanije n'abawazarende bo mutima, maze barashobora guca bakora infanteri barasa inyeshamba zari ziri hasi ahanyene muri Rwinsankuku. Bahejeje kubataka n'indege, abawazarende n'aba FARDC baciye batangura ingwano yo hasi, maze barahohosha inyeshamba zari zimaze kuhasiga ubuzima. Amakuru dufise dukora ku mirongo y'urugamba nuko batubwiye yuko inyeshamba zigira kuri 40 zo zarashwe, kumbure izo ni abo nabari bamaze kugaragara. Turaza kuguma tubatohoreza ibitigira nyakuri by'abashoye kwasiga ubuzima, ariko twonababwira yuko hari n'abazarendo babiri bashoboye nabo guca baraswa baritaba Imana uwo mwanya nyene, n'aba FARDC batari bake bashoboye guca bakomerekera mw'iyo migwano yarikirahuza ayo makoalition karabiri. Ani makuru dufise nuko izo modoka nazo zahise zitwikwa mu buryo budasanzwe, aho mbere aho muri Rwinsankuku amakuru dufise nuko twigwaneho yari imaze nayo kuba iri muri ivyo bibanza, ariko iza kumva imigwano irashushe cyane. Zino nyeshamba za M23 zagiye kwisanzwa zisanga twigwaneho yamaze kudeborda igeze kilometero vyinshi twigwaneho iri kirahunga, bisobanura yuko twigwaneho itigize igaragara muri no migwano yo yaciye ihunga inyuma yuko indege yari ihejeje kubata mwinjugujugu
z'amabombe. Aya niyo makuru dufise twakuye ku mirongo y'urugamba, aho amakuru twayahawe neza na neza n'abari ku mirongo y'urugamba. Ayandi makuru dufise nuko izi nyeshamba zimaze kubona yuko zikubiswe bikomeye, zirashwa mu buryo budasanzwe, zaciye zihita zivuga yuko leta y'u Burundi igikomeza kutiza ikibuga c'indege Kiyo ndadaye kugira ngo zishobore kuraswa canke indege za FARDC zishobore kubihagurukira ko zigiye kurasa ku birindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho mbere zino nyeshamba zashimangiye yuko atamusirikare w'igihugu cy'u Burundi numwe yigeze ava ku butaka bwa Kongo. Ariko ku rundi ruhande General Prime Niyongabe asanzwe arongoye ingabo z'u Burundi, chef d'état major, yavuze yuko ingabo z'u Burundi zavuye muri Kongo ndetse n'igituma zoba zaravuye mu gihugu cya Kongo. Ibi biri mu kiganiro tuza kubabandanirizaho, tuza kubaha, ariko M23 yo ntabwo iriko iremera yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyavuye muri Kongo. Bo bavuga yuko igisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo kandi ngo ari benshi cyane, ndetse n'ubu bariko bararaswa n'abasirikare b'abarundi, mu gihe tuzi yuko abasirikare b'abarundi bo bamaze kuba bitahira. Ahubwo M23 yo irakomeza ivuga yuko ngo abantu ngo bavuye muri Kongo, ahubwo ngo arabo bitwa ngo imbonera kure, ahubwo ingabo z'u Burundi zo ariyo zo zikiriyo havuyemo ngo imbonera kure. Rero inyeshamba zacanganyukuye muri make ntiziramenya neza exactly uri karabarasa iyazava n'uri karabarasa uwariwe, kuko twe tuzi yuko ingabo zo Burundi zitahiye kandi twaranababonye, byaranavuzwe, tuvyaranagaragaye bariko baranitahira. Mugabo uno munsi inyeshamba ntabwo ziremera 100% yuko ingabo z'u Burundi zamaze kuba ziva mu gihugu cya Kongo. Ariko amakuru dufise y'ukuri yizewe nuko FDNB yamaze gukinjura, maze ubwumvikane bw'amasezerano ya Washington, aho babahaye amasaha 72 ingabo zose ziva mu makungu zibe zahavuye. FDNB yarashoboye kubahiriza ayo masezerano, maze arava muri ivyo bibanza. Inyeshamba niho mwagiye mubona zigenda ziraboka. Tunababwira yuko ava yuko ingabo z'u Burundi ziva ngaha ku butaka bwa Kongo ku itariki zibiri niho zinyeshamba zagaba ibitero, maze zirakubitwa. Ingabo z'u Burundi zakubegeza kure, aho mbere zabagejeje mu marembo y'igihugu cy'u Rwanda, neza neza hafi ya Bugarama, Kamanyora. Sinzi yuko muca mubibona ku bantu bazajya mu location. Twabwira yuko inyuma y'ico gitero cyakozwe n'ingabo z'u Burundi nako iyo operation yakozwe n'ingabo z'u Burundi mu gihe M23 yariteye, nta yindi operation ingabo z'u Burundi zasubiye kugaragaramwo, aho mu minsi mike twagiye kubona bari ko baritahira, kandi nkuko byari byasinywe ku igenekerezo rya kane bisinyirwa Washington DC mu masezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Ibi bisa nuko M23 itariko iravyemera, bisa nuko M23 itaremera neza yuko ingabo z'u Burundi zavuye muri Kongo bivuye ku muriro ziriko zirajya mu ino minsi. Ariko sivyo nje turandire ko amakuru agomba kubasangiza muri aka kanya na ngaya, ahubwo no babwira yuko ahanyene no mu micungaro ya Uvira imigwano ikirimwo, kandi imigwano ikiri mwishama. Ku munsi wejo mu migwano yabaye ahanyene muri Sud Kivu, aho habonekanye imirambo myinshi ingabo za M23 twigwaneho, ndetse uno munsi hagaragaye amashusho n'abasanamu aho bari bagiye bashingurana abo basirikare babo, babashingurana iteka, ndetse harimo n'abasirikare bo mu gihugu cy'u Rwanda bari kwipete ryo hejuru. Ariko si ivyo nje turandire ko, reka mande abasangiza ino ncamake y'amakuru kumbure turongera guhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Ariko mwumve yuko imigwano ikirimwo, kandi imigwano ikiri myinshi. Tuzokomeza kubabera ijisho cyane, kubatohoreza ibiriko biravugana cyane ku mirongo y'urugamba. Imbere yuko ndangiza ceshimira cyane mwebwe mwese twamanana ntaryo, twamana mu biganiro byacu vya misi yose, ndetse ndanarangize ndabifurize kurangiza umwaka wa 2025 neza, maze mutangora umwaka wa 2026 mumeze neza, amahoro n'umutekano, ndetse ndanabifurize noheli nziza n'ubunane, muzogire umwaka mwiza, umwaka uruta iyindi myaka yose. Ndazi yuko mbaye mu bambere babifurije umwaka mwiza, kandi ndazi yuko tuzowujana mu tumeze neza atakibazo na kimwe. Kandi abikibanure
kumbure turongera guhurira mu biganiro byacu vy'uno munsi kuko ni vyinshi byo kuvuga nubwo umwanya umaze iminsi utariko tworohereza twararosa amanama twokipa cyane bituma tutariko turabaha amakuru aho benshi bavuga yuko ngo ari ubwoba bugaruka kuri kamera ngo kubera ko binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zafashe Uvira ariko sivyo byabitumye twarabwiye ko tuzokwamana namwe cyane kubaha amakuru neza na neza y'ibiri ku mirongo y'urugamba umutekano no politike muri aka karere kacu kibiyaga bigari kandi ndabifurize kururanirwa ndabifurize kurangiza weekend nziza ndabifungiringize kurangiza umunsi w'Imana mwiza kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi bye bye.